Tontalai. Tontoani ukeneye izi saha. Bindi anda muguhamagaye. Mbayira izina kwanza witwa gute? Don'tya. Okay. Boss, uyu mwana ngo ni wa girlfriend wawe. Dodo! Umeze neza? Urabona? Ibitare byawe bari gukomeretsa mu kanwa. Uvuye he? Kama don'tya. Wamusigaje mu kanwa. Mfana bya kushwani. Kareka. We don'tya! Don'tya! Wamuvudu! Muvuduka! Wamuvudu! Don'tya! Don'tya! Ndakuye hasi! Urambona uwundi umwana wanje none ngaha twakujanye kugira tuguwe mbere iki kubera wakoze akazi kawe sukurarira none ivyo waraririye biri umwana wanje do nene ndakumara amaro sindamukeneye ndamufisa rundi nkamubura turamara nenda bomona telefone Duce ahantu gukubita kubera ko turi umuntu n'umwe aguherekeza ngaha umviriza n'undi munsi ujye uhinde usohoka umuryango atamuntu n'umwe aguherekeza uvuye kwanda ubuze ngo uvuye kureba umunyeshuri mwigana urenda uzosubire kuva ngaha atamuntu n'umwe wabwiye iyo mbura ayibona urayizi muranamenyeranye ariko ndoye gushira ku kurya n'undi munsi uzosubire kwenda nawe jogira umenga nukuje mu mutwe azesura arengana ngaha uri kurasinzira uhumiye duce ndagutabira arazi nuko no gukata n'umushahara hariya Nuko byagenze. Okay. Bo reka ndaguherekeze kugira ngo ntaze wishwanira wateze kwishura sivyo ndomara Don'tya wowe wagoze ukaba sensi by'umutima yawe kugira ngo amwige era Eko my boss. chiguma ngaha kugira ngo uranjurira ngaho urabona kwitorosha Omera mutaha. sawa ngenda kwerekeza sivyo
urazi ko bimeze neza nta nkuru nshasha yerekeye yuko bemereje kujya kwa klinike sawa ni ukuvuga ikiriho byo nkoma ninji mu kanya kinga agomba shike ntumukoroke ashike yinjira direct adodoye usohoke nturinde kumugora ashinjira direct dusanga cyane bamunjirira Meze neza. Meze. Oh. Tugira ariya, kubera umuntu ariko arakora iriyaje. Sishaka kumuvanga. Sawa. Aqui? Oh, saiu? Sawa mesmo. Sawa. Sabemos! Dona Kali gateu! Bose nagashikanye? Uko zarenze kabisa. Karibu re? Yego, murakoze cyane. Yego. none Ni kaka petit frère kanjye. Kagira cenda. muravukana savan Sawa. Meze neza. turashimye Za kabisa ndabona yuko meze neza. Bon. Naje meze neza nubwo mumbabare nubwo nabazanye ino hejuru. Mwana ariko arakora ama devoir hari hasi. Na sinda mubangamira cyane. Nibyo ari nanywa natuje ari nakayaga kameze neza ni fresh. Wateguye neza. Tuharukira nyine turiko turagabanya ibyiyumviro urabona ibyiyumviro ni byinshi. Ikoti ni kihura. We nakubwiye ko wagangutse. Ubuzima ni danje. Yatari. Hama bishasha byanyu rero. Ndakashima kabisa nayindiriye ko naza nyine kubaramutsa. Ko urabona igihe cyari giciye cyari kirekire ntaza hano. So nari numvise rero ndabakumbuye cyane bagati kameme kwa girlfriend yeza kugenda no munsi ndamuramutse ndetse ndabe nawa mwana don't ya rero don't ya rihe karakora devoir. Okay ikere namukunda cyane nkiri ngaha uburyo yarakutse kabisa ubu ni nkimi sigandi utana kugira kabisa kase ubyibuha no mwana ategeka kutabyibuha kuko ndiko ndabara murakundanye cyane ni gake abantu bavukana bakunda kuba bayaga batwenga bagirane ya mwe mu wambere tu murakundanye sana
Ubu kabisa. Yo, ma petite ça va? Ouais, tu veux te voir? Kini cha gihungu cha N'igikobwa. n'igikobwa. Abikingana na seya. Kuvyibuha nico kintu. Natari urubi. uru ruhungu rwakingiye kuja gukora Do. Akubye. urazi ingene yafata nabi akiri ngaho Abana ntibibagira. Mbega usanga yamwibutse. Donc ano guhashura. uru rwakingiye sindarushaka Ko grand frère. Abana ari igihe nyine usanga bazirikanye modo zitari nziza. Ndibaza yuko ikibazo reka ngende kuvuga ngo mpe amahoro n'umwana we tuzobira n'ahandi amatuyage. Ndibaza ko atacu byinshi. Ahubwo mumbabarire cyane abana yataje. Abana ntibibagira. Abo mwana ko zikorwa cyiza. Kubera iki wampamagaye nse ngaho tuhamagara na kinga shike ngaho. Ya. Kingi none wenye kwaje adusanga na programme yake ikadufitanye. Okay. Nibaza yuko inuze gahunda iriko iragenda neza. Nibaza yuko muri ko murabikora neza. Imeze neza ni fresh mu age. Abakobwa nakuzaniye bariko barakora bien. Ahubwo nzokongera n'akantu warangiye neza. Okay, nukuvuga kiriho wowe ntuze mission ni control. Yego barafise umukuru abasumba muga mission ni control. Vuba nibazirahera kuko aje narinzi yuko nshikumbwira ati cyahese amubwira ahimbuka nje nanje. Bon. Oya vuba ndibaza mission irahera irava mu nzira. Kujya mission ikirancanga cyane ikiramvurira mu mutwe. Kabisa don't wenda kwemeye sana. None ngene ubisize mu bwenge. hajye nagomba nazo tamenyura Cha ndakwemeye kabisa. Uri umwana ahubwo ndufise ubwenge. Nibi yo bikireye gute. ahubwo reka hajya iyo ntari kubivuga hajya yibaza yuko ndamufitiye ubwonko bwinshi kumbe Amadonti. Ndabona ujya mu ngo biri kumwe na papa wawe. Ntumufate nabi ugere ku ruhande rw'iwanje. Gerageze. Ntuze kumufata nabi ugere ku ruhande rwanje. ahubwo genda niwoga ntakibona kandi kujya mu muri cyo mutire n'ikanye byasariye Sawa. Komera. Ariko tungetse. Oui. Nagiye kuri operation. Sawa. Hello. Meze neza? So hama. Ndagomba yuko duhurira kuri tuva ko bar. Nongira nze tuce tuhahurira. Ndibaza ni bon. Jende cari muhira ariko ngo manje. Ya, ndavuye muhira. We Benita. Sawa. Benita birato biraho ngaho. Sawa. Jesi nzatu wabibizi.
Raba impande ya nani. Aho ndabibika nyina ho hejuru. Ndabibonye. Zana. Ege rero sigare ngaho. Ndagarutse. Sister. Oui. Allez. Stare vraiment. Toujours ni bon. Cyane vraiment. Saraenda bakumbuye kwezi kandi cyane. Baraturitse. Bon, mbiriza rero. Nduge kujambo. Kinyamo kundo kutumiyeko. Kandi ncuseri. Ona waho barugura. Ndakuzana urabona twe twangaha ni heza. Kingeri muri chance kumvira mu pasera ye. Uwinji ndamukumye. Tukubana na kingi. Mbere maneko. Ikintu ushaka unkorera kuranyumva. Ubona uyu niwe mukuru jengira kabiri. Wowe wa kane. Kingo ubona n'umwana w'ishami. Bagitwara yararondotse. Kinga ari kintu afise muri ryanzu dukeneye. Afise utunze umuti bwo. Muri cyatsi cyane nyene y'ibijyanzi. Neza kurindikira neza n'ishaka. Oya ni haja. Ya. Ikintu ico kintu sikini. Urufunguro. Umutuye yamuhaye. Kingi afise urupfunguruzo. Urwo rupfunguruzo urondera uburyo bwose tururonka. Ururoze 200 millions. Anga subiramo gato ndabyumvira. Aya 200 millions. Ho karubu. Ayo ndayariye tekanye. 200 millions. Cash. Shinabuze. Ico gusa. Funguruzo. 200 millions. Jewe ndafite. Kuri ufunguruzo gusa rumwe. Ayo onayi wanje. Hehe. Tuza ayo ndayariye pe. Naho uba kwagura. Kuko baradusuzuguye cyane pe. Bakari umwana w'icenda twebwe tuhari. We ntumva ko akaragasuzuguye. Nakagaye. We mvuga gusa kuri serie man uzoyampa 200 millions. Amafaranga arahari y'ubwo. Wow. Hey. Karubuki. Ayo ndayariye jewe ratwa tavye gufyira. We kora icyo gikorwa ugikingitere neza. Mucungane urufunguzo. Nuko rufunguruzo no bimenya gute imfunguruzo afise ni nyinshi. Ndaje gukora ifoto yawe. Maze kubona ifoto uzocumenya ukuntu uraba neza kugira Turajini. Umwana w'icenda. Ahubwo tubigira nandiye n'umuntu. urumva kugasuzugura ukuntu kana. Urumva rufise kingi twese turi bakuru biwe ntibaruduhaye mukubeye. Urupfunguruzo ni imari. Komeye. Webiza kazingiye 200 millions ahuriyeje. Uzoyamba. None haba hari kwagusa n'abari kubikora. Uwa amafaranga arahari. Jesa no kubunyo bikora nta ngora. No kubunyo bikora. Urupfunguruzo rurahari hajya parking nyene. Wewe uje ucengetere neza uzorubona. Oni ico nagutumiye ko hama icyo dufata n'igiki. Nashiki. Kingira amazi no kuntesha umutwe. Cyamwana aragoyesha. Tunywa amazi. Cyangwa amazi ni byaruguru. Ari narashushe. Reka ubu ntunywa amazi. Makagoke gakanye. Narakuze cyane ngona. Bon, Ndumva warakoze. reka mpamagare umuvuduka kunzanira. We muvu. Allo. Hamuviriza ihute. Kingi agiye kuri bituvako baremaye. Nabukuntu mu rupanga. Agiye kukabari hajya kuri bituvako. Niyagiye? Sawa. Umva rero. Ngome ndukike babakobwa. Bagufashe kurumbe. Mwiyaranje. N'umunsi muhondo. Sawa reka ndababwira. Ajya kuri bituvako ba. Yego. Sawa, merci beaucoup.
Ndibaza no munsi wonza narunka vraiment Imana ishimwe. Sawa reka ndababwira. Sawa. ariko vraiment sinzi kwanda kubera iki koko akazi karimo kubananira kana nkakariya nawewe abakobwa bijya nkamwe murabuze n'ibintu tuntu kudujejeje yako gukoresha kugira mumugireho muratesa Umviriza rero. Nibaza mumeze neza mwese. Mumeze neza. Mu matelefone. Nico. Umviriza ikintu kimwe. King agiye kuri kuva ku bana. Ndashaka. Mugerageze ibyo bwose. Nyaruke hajyaho. Nuko muranyumva. Kevin we. Yes boss. Mugende hajyaba hari umukobwa muze kuhasanga. Ujya nawe turakorana. Mugerageze uburyo bwose. Ufunguza mu rurongo. Tumye kumtima. Ndaza kuvuga ngo mari hari mu batumita. Mushamubaze ko kubarisha. Hari mission nkeneye kugungikamo. Kandi iyo mission iroroshe. Kandi nagoye. Ndafise umugenzi wanje agomba ahura n'ikibazo. Nta yindi nzira nabonye yo kumukiza. Ko bizogenda nuko. Aba bakobwa bane bateguye kugira ngo baje muri iyo nzu. Ariko mwabo bane hamaze kuboneka batatu gusa. Ndakeneye yuko nawe ujamo mwabo bane. Ni wowe nkeneye yuko uzohora unzanira amakuru avuye mu bakobwa bagomba bagambanire uwo mugenzi wanje. Uti rero umaze kugambana nawe bizogenda gute? Nzomenya icyo ndagukorera. Nguvuga namaze guhimisha bisa nuko nakugaraniye mu kinyati. Ushobora kuva ya mahoro. Nibaze ko kuranya. Nibaze ko atakindi. Sawa. Vizero boss. Jembo na byiza jewe nogenda nkamuneka kugira ngo aje cinda babwira aba kugira ntava basangaje. Ya, kibuze nico. Werekana guhaye y'imoto unyaruke. Abandi mu nyaruke. Kwa mucyo mufate taxi. Ibaza amafaranga muri afisi. Let's go. Gorfisi kumurongo hisi. Je narushe. Ukuntu bisambaguye ibintu byose tukarivuga. Sha ndababwira. Imisi yose iyo tuje ngaha turabura urufunguruzo mbega ni gute hobura urufunguruzo uko biri kose muri twebwe nyene ngiye aho hari umugambano. Sha ukuntu tururende ahantu hose tukabura vraiment tukazunguruka inzu yose ese ntahura neza hano. Mani kandi ndababaye. Sha numva nakazi no kavamo. Kuno bintu bishije. Nuto saba ko hari umugambanyi arakwiye kwivuga. Basha, none undi muntu yatugambaniye kushavu numva fise. Simba n'ikintu namukoze.
umviriza mani we kubera ko mubana ngaha mu nzimwe muryama hamwe mugirane byose biri ngaha utegereza gushiramo ingufu zarizo zose urya funguzo tukamwa kandi byihutiye sawa urya n'umuntu muto yikuri jewe ntashobora kunanira urufunguruzo tuzorura je ndabizi urya byase kuruzana ku neza no gufatura mu cizosi bigahera hari byinshi Razi nta kindi gisigaye atazanye urufunguruzo ni kumwica kandi aho turayijeje ndagiye dukinisha nkuko we twagiye turazunguruka inzu yose turabura what mwarubutse shit numumbwire ko urufunguzo mwamarubu numwe muri abakobwa nyabaki ahubwo boss je ndatashe abandi niyo bandanye imisoda yiwe n'abatumwe ndabizeye boss hakenewe aba bandi b'abahungu je ndiko ndabiraba twebwe nk'abakobwa ntitwogenda kuza turamusamaza twongera tubishobora n'ivyo gukora n'ibindi hakenewe abantu b'abahungu baba bandi kandi babishoboye kugira ngo bo bazoze bazomukubite ababare kabisa makavuga aho urufunguruzo ruri barondera ndakwereka icyo twikorera nukumene tubigenza ibi bintu utabishizemo ingufu urufunguzo ntigoboneka Chochiyongera umuvuze nico ejo ku mugoroba abantu bazaba bashize ngaho cuno basaba mube ready mwipange urupfunguruzo ndarukeneye kandi byihuta tutarenze ku munsi w'ejo uriko muranyumva kene banda nibe basi Boss ari boss yo ari he kutavyumva boss ari he kwanza mumaza kumbaza boss aho mwora mukije jewe ne je naho no bari je ndi boss wa yamwe mwafise mwebwe
aho wote umukwanza mukanandamutsa boss ni boss umpiriza mu bahungu mwawe umenye byamuranze jewe Unatwereka boss ari cyangwa ntitwereke? kwanza mwemwe nyuma Unatwereka boss ari cyangwa ntitwereke? ya nagutumye ko ndakwizera rugomba mbona umenga kabwa uyu muntu wazanye kabwa kose nkubwira ikibazo na kimwe kimwe batumiye ko ngene ujya muhungu nakunga ikifoto uko nibaje ifoto y'ico kintu sine kumurikira Tukiri ngaho nyene. Mukene ari muzima cyangwa ari kiziga? camwica petit frère ngene muzomukubite mweshi bakababwiyeho ngo tuzo yoshitse ico dusaba udukwije umufungo nta kibazo tutabikora none ngaho upima deki ubona hari diro zoshobora Boss uyu unye nije ndamwizeye. Yewe niba warizeye jewe ntumugire iki kibazo. Nije ndamuzi. ntugire ikibazo ubu waranze twama twakora urusi wavuga ati bubigwe bubiseruzi gusa ntugire ikibazo igiri yawe izoba kayisi mwebwe nk'ibintu batumva mwe kuzomukubita nanye mukubitana dapfa hama amaka babwiye urufunguzo sawa turavyumva amafaranga urashaka gusinze kwiyumvira ku muntu wereka wagira ngo kirera sinzi umuntu ariko ndiyumvira sha wewe uriyumvira bigagutwara ubwenge iyo cyo narinzi wanasinziriye oya nateraniye ngaha bisanze nyene sigaho usinzira uhagaze oya ahubwo nyene ikindi ndakubaye n'ubu urya rufunguzo bariko barakurondera ubundi bazana nka rukubika urasamara urumva iki mbega aho wandika iki cyamenye aha ahubwo rero wamenye gute yuko urufunguzo ari bwo ariko araronka ubu sindavyihoje Benita ibyo byaheze Benita ntabyo kubyihoza wewe wamenye gute ko ariko arondera urufunguzo twabihevye rero nese nabwiye ko twabihevye sawa twabihevye mbega baderira Benita hari ikintu utaramenya ni kumenya uno musaza wakaze hari ikintu utaramenya je mbona uje unkarira sinzi ikintu twavuye ndakubwiye gusa ndaguhe urufunguruzo urumbikire wewe twabihevye tekana nabihevye ruguru nta munde kunyurubike Benita je ntunyihishemo nkinda uri kuranyumva neza ntunyihishemo nkinda neje nagiziki kumbe je nagiziki kumbe
ini Tabazi. Nawe n'ikibazo kundabutsa mwankoranire. Nagiye no mvuga ya Niko turavuka. mbega umukobwa mwiza Mwiza nyine. mbega umukobwa w'amamenshi ameze neza Ati nyene yanziye. n'umutima wafyikiye nk'uwa shitani aho urinda neza mukunda emi reka nabwire ikintu kimwe uyu mukobwa turi amaraso amwe turavukana sibyo ubu yaranyishishijemo nk'inda arabinyereka neza urumva uzi ikintu ngira ndamukorera nkabibona umukobwa bamukuye ruguru baramumanukana bamuzana ngaha barazi ko ndiko ndubakana inzu ntiruzura ni chantier bari bafise izuzuye baramuzana ngaha ngo tubane ubu rero arageze yahambwira ngo ndamuha urufunguruzo arumbiki Nitwabihebye. Twabihebye. mvuze ntitetwa yitwa gute yitwa Benita Benita ko umuntu ufise akayobe keza kakubereye utumenshi turagutora kubera ko ufise umutima nk'inkono y'umupfumu si n'inkono y'umupfumu ahubwo atwaza inyendo shitani Murazi ko okay Jeni munyirekerereye. urazi cyanzanye bobo zana ico kiziriko Kugira habiki. Ndakugambaniye bo. Kugira habiki. Habe nigire mu ndahu. Wahugambaniye. Ne cyamufata kubera iki? Sister wawe niwe yagambaniye. Yagira iki? boha ahubwo bari gukora banje kugutatura Bwasi nari nshobora kumbabarira kandi tuvukana. Sister wawe niwe yagambaniye. Sister wawe. boha Ukamanyaro. Ndio chamwe nimushobora kumbabarira kingi nawe tuvukana. Kingi. ziba urazi umuntu nyene Reka turavukana kingi. turavukana jewe nawe tuvukana Reka turavukana kingi mbabarira. tuvukana na shetani Wagambaniye sister wawe. Reka ndiko ndababara. umva bose ega Bana tuvukana. itabe telefone Tena mjana wakuri to. Sinamu. uramutelefona ku neza canke umutelefona Kumaji mesira bazi. Alo. Dadi! Mafashe! What? Kingi bana nukurazi batavukana. Betby ndakubaha kandi urabizi sibyo ubu rero ikintu gihari ubugambanyi bwawe bwose nabonye icyo ugomba cyose ndakizi sibyo mwebwire ko mushatse kungambanira cyangwa ngo mpemukire uko tuvukana mwese sibyo ikintu gihari sikindi nditeguye guhangana nawe uriko urabyumva neza nditeguye guhangana nawe guhera ku ntego gushika tumare buze witeguye kurwana nanje sawa reka tuje mu higanwa